Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, mwebwe mwese mutumviriza mu Burundi no kw'isi yose, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 44 ruheshi. Uyu munsi duhimbaza ivuka rya Yohani Batista, ni umunsi mukuru uhambaye cyane. Turazirikana hamwe isoma vyeranda, isoma ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, ikigabane ca 49 akarongo ka mbere gushika ku gatandatu. Izaburi 138, igisoma ca kabiri naco tugisanga mu gitabo cy'ubwa by'abatumwa, ikigabane c'13 akarongo ka 42 gushika ku 46. Inkuru nziza dushikirizwa na Luka Mweranda mu kigabane ca mbere akarongo ka 57 gushika ku 66 n'akarongo ka 80. Muri kumwe na Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye, umusaseredoti w'umusaveriano. Yaga Mukama, umusavyi wawe aguteze yombi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Mazinga ni munyumvirize, mwebwe bakavantara ni mutega amatwi. Umukama yampamagaye nkiri mu mbanyi ya mama, ntaravuka yampamagaye mu izina. Yampaye ururimi rukarishe nk'inkota, yampishije mu gitutu c'ukuboko kwiwe. Yarangiza umwampi usongoye, yaranyegeje mu mutamana wiwe. Yarambwiye ati, uri umusavyi wanje, muri wewe nzoronka ubuninahazwa. Ariko rero Umukama arabona ko ndi mukuri, impera yanje iri mu minwe y'Imana yanje. Ubuhoho Umukama yaravuze, we yandemye mu nda ya mama, ngo ndamubere umusavyi, ndamugarukanire Yakobo, nshwabure Isirayeli. Ego cane, ndi n'agaciro mu maso y'Umukama, Imana yanje niyo magara yanje. Yaravuze ati, kuba umusavyi wanje ahagarikira bene Yakobo, agarura bene Isirayeli barokotse, ntibikwiye vyonyene. Ngiye kukugira umuco w'intara, urukiza rwanje rushike ku mbibe z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko wangize agatangaza. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko wangize agatangaza. Mukama uranyitegereza kandi uranzi, ndicara ukabimenya, nahaguruka ukabimenya, akari mu mutima wanje ukamenya ukiri kure, ngendagende canke ndyamye umpoza kwijisho. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko wangize agatangaza. Ni wewe wampaye amagara, ni wewe wandemye mu nda ya mama. Warangize agatangaza, ndabigukengurukiye, ibikorwa vyawe nagahore. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko wangize agatangaza. Naho umutima wanje ni wewe wowumenya neza, n'umubiri wanje ntiwari uwuyobewe. Aho wampingura nari mu ngoma yawe, mu gihe nari nkiri utwondo twivu. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko wangize agatangaza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Umunsi umwe mw'isinagoga ya Antiokia ya Pisidiya, Paulo yabariye abayahudi ati, Umukama yaritoreye Dawudi ngo amwimike. Niwe yavuze muri aya majambo ngo, naritoreye Dawudi mwene Yese, umuntu ashika ku mutima, azorangura ivyo nshaka vyose. Nk'uko yari yarabiraganye mu ruvyaro rwiwe, n'Imana yatoye Yesu ngo abe umukiza w'Isirayeli. Ataraza, Yohani niwe yamuteguriye inzira mu kwigisha igihugu cose c'Isirayeli ibatisimu y'ukwigaya. Igihe yari mu kurangura ivyo yatumwe, Yohani yavuze ati, jewe sindi uwo mwiyumvira, haza kuza uwo ntakwiye guhamburura imizana y'inkweto. Bana ba mama,
mwebwe bana bo mu muryango wa Iburahimu, namwe mwubaha Imana, ni mwebwe iri jambo ry'ubukiriro ryarungikiwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibyo dusoma mu nkuru nziza nk'uko cishikirizwa na Luka Mweranda. Muri irya minsi Elizabete ageze kuvyara yibarutse umwana w'umuhungu. Ababanyi n'inshuti ngo bumve ukuntu Imana yamugiriye ubuntu, baranezerwa hamwe nawe. Ku munsi ugira 8 baraza kugenyera umwana, kandi bashaka kumwita Zakariya izina rya se. Nyina yamara arabwira ati namba, ahubwo azokwitwa Yohani. Baramubwira bati ko atanumwe mu muryango yitwa iryo zina. Bayirarira amaboko se bamubaza uko bomwita. Nawe abaka akabaho yandika ati Yohani niryo zina ryiwe. Bose baratangara. Ubwo nyene umunwa wiwe uruguruka, ururimi ruragoboroka, aravuga anina hazimana. Ababanyi bose bagira ubwoba. Iyo nkuru ica ikwira mu misozi yose y'Ubuyuda. Abavyumva bose babishingira intahe, abavyumva bose babishingura mu mutima wabo bavuga bati mbega uwo mwana azova mwiki? Nkako rero ububasha bw'Imana bwari kumwe nawe. Nyamwana nawe arakura, akurana ubwenge, kandi yibera mu bugaragwa gushika umunsi w'imenyekana ryiwe imbere y'Isirayeli. Dushemeze kandi dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, mwebwe mwese muri muratwumviriza. Uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru uhambaye cyane w'ivuka rya Yohani Batista. N'umunsi ugira icyo twigishije cyane cyane mu gushinga intahe Yezu Kristo. Turazikana cyane rero iyi nkuru nziza dufatiye ku majambo abiri ahambaye cyane. Ijambo rya mbere ni uguzirikana neza ukuntu Yohani Batista Mweranda yari umuntu ahambaye cyane, azi kuba mu bintu bigoye, azi kuba mu bihe bigoye. Icya kabiri tuzirikana nuko twotegera akabanga k'umutima wa Yohani Batista kamugira umuntu ahambaye kandi akomeye. Ubwa mbere bavukanye twumve neza kandi dutegere ko Yohani Batista ari umuntu azi kuba mu bihe bigoye. Twavyumvise ukuntu yibera mu bugaragwa gushika umunsi umenyekana ryiwe imbere y'Isirayeli. Yibera mu bugaragwa, mu gacerere k'umutima, mu bwitonzi, ariko ntatinye kubwira ukuri igihugu c'Imana. Ntatinye kuvuga n'ijwi rirenga ngo abavyumva kugira ngo bahinduke. Ariko Yohani Batista yari umuntu yicisha bugufi, akamenya yuko atari we jambo yigize umuntu, ahubwo ari ijwi rya jambo. Nico gituma rero mu buzima bwiwe atigera avugira umuvumbi kumuvumba, kugira ngo ashingire intahe iryo jambo ari we jambo yigize umuntu. Novuga nti yari akajambo ka jambo. Yari afise ubutwari rero bwo kuvuga ibitagenda neza, bwo kuvuga akarenganyo kugira abahinduke. Ntiyatinya no kuvuga akarenganyo kagirwa n'abantu bahambaye, abakuru, abami. Niho heza agatumira abigishwa biwe kugenda kwa Yesu. Abigishwa biwe nimugende kwa Yesu. Birakwiye ko akura nanje nkasubira hasi. Kandi bose ngo barabigamburutse barakurikira Yesu. Arabwira ati kurikira Yesu, jewe sindi Yesu. Ariko kandi yatinya no kubwira Herodi n'igihe nyene yari mu mvuto. Yohani Batista ata mu mvuto na Herodi, niyatinye kumubwira ukuri. Ibyo biratwigisha abavukanye kenshi turafise umutima w'ubwoba, kandi ukuri kuri muri twebwe. Tukanigira mu menshi ukuri dufise mu mutima wacu. Yohani Batista
araduha inguvu uyu munsi, aratwigisha atakubeshera abantu ariko gushingira ntaho kuri. Yohani Batista ngo yari mu gacerere no mu kwicisha bugufi guhanitse, ariko kandi yari umuntu w'intwari, adatinya gushika mbere naho yosesa amaraso. Biratwigisha byinshi cyane, kuko kenshi turabungabunga ibyo dukora, ubukuru dufise, ibyo tujejwe, kugira ngo ntitubivemwo, tugatinya kuvuga ukuri. Kandi tubona yuko hari akarenganya karibonekeza, agacerere, tukigona mu gacerere mu mafuti. Ariko Yohani Batista ngo yari umuntu w'intwari, yavuga ukuri gushika naho yemera byose bikamuvako, n'ubuzima bukabuheba. Yohani Batista yari umuntu ahambaye, nitumutangarire bavukanyi. Erega na Yezu yaramutangariye, aramushinga intaha avuga ati, Yohani Batista niwe muntu wa mbere mu wavyawe n'umugore, niwe muntu wa mbere, ariko yaje ashinga intahe, yaje ari umucacuzi wa Kristo. Mu bahanuzi bose babayeho, Yohani Batista niwe wa mbere. Kenshi turabizirikana mu gihe cy'ubushikiro. Iciyumviro cya kabiri tuzirikana, nidutegere neza kandi twumve ubutwari bwa Yohani Batista, ubukuru bwa Yohani Batista aho bushingiye. Ubukuru bwiwe bushingiye mu kuba umuntu azi neza icyo yatorewe n'Umukama. Luka mweranda arabitwitsa ati, uyo mwana nawe akurana ubwenge, kandi yibera mu bugaragwa gushika umunsi w'imenyekana ryiwe imbere y'Isirayeli. Yari umwana akurana ubwenge n'ubwitonzi, ngo areza agenda mu bugaragwa gushika aho ategerezwa kumenyekana. Kenshi turihutira gushaka kumenyekana, tukanabigwanira aho kurindira umwanya wacu. Yohani Batista we ntiyabigwaniye, yategereje gukora icyo Umukama amutumye buri munsi. Ngo ubwana bwiwe, ubuyabaga bwiwe bwamufashije kumenya icari no kumenya ubutuma ajejwe, gushingira intahe Yezu Kristo, kumutegurira amayira. Yohani Batista ngo yarahejeje aranamushingira intahe Yezu Kristo mu kumubatiza mu ruzi rwa Yorodani, agaheza agategura igihugu c'Imana, avuga ati, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro, nguyu udukura ibicumuro, nimuzi we, nimuzi wanje. Niho rero mu mpera z'ubuzima bwiwe atanatinye gukora mu maso igihangange Herodi, aremera arafa, aremera arasubira inyuma. Dusaba Umukama dufashe tumenye uwo dushingira intahe wariwe, ko tudashingira intahe umuntu, dushingira intahe Imana mu buzima bwacu. Yohani Batista mu kumenya icyo ajejwe, mu kumenya igituma ngenda ciwe, turuheza tukishura natwe mu buzima bwacu, tukishura natwe abubu, twisunze abari barico gihe ati, mbega uwo mwana wewe azova mwiki. Abarico muri ico gihe bavuga ati, wowe azova mwiki. Ariko natwe byo turigisha abavukanyi, kuko mwibatisimu twarose, twaratowe n'Imana, kandi yaraturungize kugira ngo tuyishingire intahe. Muri gihe ca none c'amayoberane, aho abantu benshi bigira basinda bibazwa, Yohani Batista aratubera akarorero mu gushinga intahe ukuri atakurya umunwa. Aradufasha kandi mu buzima bwacu nk'uko umweranda Agustino abidufashamo. Avuga ati, nimutangare Yohani uko mushoboye kose, kuko icyo mumubonamwo ni Kristo. Ngo ndabisubiyemwo, nimutangare Yohani kuko uwo mubonamwo nuwo ariko arategura inzira Yezu Kristo, atari uko amuha ikintu, amuha igiturire, ariko ari ako akura muri we. Tumenye natwe bavukanyi uwo twishikanako, kandi udoduha impera, kukaba nkako Yohani Batista inyifato yiwe yaba ari inyifato y'umucacuzi, yamye ari inyifato itegura amayira Mukama, mu gusenga asengera mu bugaragwa, yumviza mutima mweranda, mu butwari bwiwe no mu bwitonzi bwiwe no mu kwicisha bugufi kwiwe. Biradufasha kugura amaso y'ubweranda mu buzima bwacu, y'ukurondera ubweranda mu buzima bwacu, kugira ngo na bene wacu bahatorera koyoko. Rega bavukanyi, ngomba gusozera kuri amajambo meranda umuvyeyi wacu Papa atwigisha, cyane cyane kuri uyu munsi turiko turahimbaza umunsi mukuru hambaye cyane
w'ivuka rya Yohani Batista, natwe tubone kuvuka nkawe mu kumushingira intahe no kuwigana uwo mweranda w'inararibonye. Muvyeyi wacu Papa aratwibutsa avuga aya majambo ati: jewe ndigajwi ryasiranira mu bugaragwa. Agaheza akabana yavuga ati: none n'abantu bangahe kuri iyi si bazira ugushinga intaho kuri? Banganiki bazira ugushinga intaho kuri? Mbega n'abantu bangahe b'intwari bemera gushinga intahe ukuri, mu gihe badashimye kwigiza inyuma ryajwi twumva mu mutima wacu, ryajwi ry'ukuri. Kenshi turanigira mu menshi ukuri twumva mu mutima wacu. Dusaba Mukama dufasha ko igihe uko kuri twumva mu mutima wacu tukuzi neza atari bihuha, twoheze tugashingira intahe, kuko niryo jambo ry'Imana, niho Imana ituyagira kandi dutumira. Umukama adufashe, maze Yohani Batista mweranda adusabire. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda, amen.